Tahuzuye imiganda y'ibitabo mugenda muhenda abantu musubira amagurira mwarujuje mugihe tumaze kuronka uvuga kuri za kubona kugira abantu bya bindi twabahenda jewe rumva je ndaguha iminota 10 iyo minota 10 wanzu tubwirije ngo twabahenze igihe meruka ngaha twari kumwe n'uyu mutama shehe uyu ni ari bwazi bamwita Amidu arasomesha icyanditswe ndamuraba ndasubira ndamwihweza cyari cyanditswe kibwira Mose gukura ibirato ngo kuko aho hagaze arahera. Shaka rero musomere ujya murongo nagumye ndamusaba soma uwo murongo tuwumvirize kuko abantu baza kwikika inyuma y'iki gitabo bakambara agasato k'intama kumva indani arimo abingira. Turabe mbega abayisilamu by'ukuri nabemera Imana ivyanditswe barabikurikiza. Soma kitabu Bayo gatatu uhere ku murongo wa mbere. Mera ku murongo wa mbere agira ati Ico gihe Mose aragira umukuku w'intama. Kari yagirira umukuku w'intama ngo mutangure gusoma nabi. Soma kitabu. Zayetiro sebukwe intama za sebukwe ariko araziragirira. umuherezi w'Imidiyani aturukiriza umukuku hirya Acaturukiriza uwo mukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana Ihorebu. umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubeya Muri uwo musozi hacaza umumarayika maze amubonekera mu rubeya rw'umuriro abonekera Mose mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa ucuva hagati mu gisaka c'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka cakamwo umuriro. abona igisaka caka umuriro. Mose yari karaba igisaka yarabonye igisaka atangura kubona haka umuriro atangura kwibaza mu bwenge bwiwe ariko nticatemuka Mose arivugana bandurindira bikora yaje ngaha ntanguye kwiheza umusigiti ndasubiye ndawihweza uko ndengana ngaha mu gitondo niko ndawubona uko mugoroba niko ndawubona icotuma ngaha je ninjira nkura ibirato ni igiki. Mose wewe yaragiye muri ico gisaka ariko araraba arabona umuriro atari karabona acagira amakenga ati reka ninjire ndabe hajya ujya muriro waka kubera iki. Soma kitabu ati inge nyikame jewe Mose kajya katabonetse jewe bikora ndabikagarura mu musigiti ndaba akantu katabonetse je ntarabona bikora aha murakanyereka. Soma kitabu menye igituma iki gisaka caka kidatemutse. urabonye yuko akikamishwa no kubiraba Waracabona Mose Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka abona Mose ariko aragenda kikamikwa no kubiraba iti Mose bikora arita ati sabwe iramubarira iti reka kwegera hano. Imana ibwira Mose ati reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge vyawe. kura rero vya birato kura ahantu uhagaze murabwira igituma nkura ibirato hajya kura rero vya birato kuko ahantu uhagaze wowe Mose arahera. Mose yarabonye haka kandi arumva ijwi kandi arabikura. Nanjye turajyana na Shehe Idirisa tugende dushike hajya numva uwo muriro numva iryo jwi ibirato ndabikura. Soma kitabu mbandanye kandi iti kura haruguru kura izo nkweto. Aroni yagira ati kura inkweto mu birenge vyawe. Kura izo nkweto mu birenge vyawe kuko ahantu uhagaze arahera. Uno munsi abayisilamu mbe barakura ibirato cyangwa ntibabikura? Murabikura ndabasabye muhagarare ngaha ndabereke ukwizera kw'abayisilamu kungene atanu uko bafise. Umusuma yaragerageza ukwizera kw'abashehe Idirisa aravuga ati none aba bantu ko binjira bakuye ibirato mbese ukuri nivyo barafise ukwizera. Umusuma aje bakuye ibirato
aca bitora isandare zizindi. Umusuma cayica icagezwe kiri hagati ya shehe n'Imana cyo gukura ibirato. Uramutse abayisilamu barinjirana ibirato, hagarara ngaha ngibiriya, hagarara. Umuntu ahagarara baca bagenda barakoresha. Uramutse kubera umusuma yapimye abagabo ko afise kwizera, abikura mu maguru akabitwara mu maboko, acahaguruka ngaha anyereka isomo yuko Mose yabwiye gukura ibirato abikura mu maguru acabitwara mu maboko n'ahera h'Imana. Chumingira hera Ndabajije ati Mose yatanze 20 na umurongo umwe nawanditse kuvayo gatatu si sawa? Ni Gisubiremo. haragira ati 10 niyakwira muca mumbwira amagariki. mpere rimwe. Ego Haragira ati hagira ngo icyo gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe. Icyambere ngo Mose yaragira intama za Yetiro sebukwe. Umuherezi w'Imidiyani yari umukozi wa sebukwe. Bugiye aza kwanga Muhammad twatugowe yumva ko yaragira intama za sebukwe. Ukwango kwari gucaruhera ngo yari kwa sebukwe. Ariko icyo twaracho bitubwiye birashika ku ntunga z'Imana. Bandanya aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa. Ego ashika ku musozi w'Imana Horebu. Ego umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubega rw'umuriro. Uhoraho aramubonekera mu mbezi iki z'umuriro. aho yaza kuba ari Allah. Uhoraho Imana Abayisilamu twemera ko ari y'ukuri baca babwira ngo yarahiye ngo yari mu muriro. urumva muga kuba ari mu bakirisu nta ngorane. Imana ije mu rubega rw'umuriro ku bakirisu nta kibazo. mugiye biza kwiyerekana ku Uhoraho Imana kugira byose Allah. Ku Bayisilamu cyaba ikibazo. Bandanya umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa. aritegereza abona ico gisaka cakamo umuriro. Ego ariko nticatemuka. Mose arivugana ati hinge nkikame kajya katabonetse. Mose biramutangaza ati mbe basha bijya nibiki nkuko uno munsi navyo gutangaza na Mose biramutangaza bica bigenda gute. menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko kikamishwa no kubiraba. Uhoraho abonye Mose ariko biramutangaza. Imana ikimubwira ngo iki? Imana nihamagara iri hagati muri ico gisaka. Imana ikiramuhamagara iri hagati muri ico gisaka ngo iki? iti Mose aritaba ati wewe wumve hari mu gisaka si sawa? Kandi yariwe n'Imana ari bangahe? babiri. Nta bandi bantu bari bahari. Bandanya aritaba ati sabwe. iramubarira iti Imana iramubwira iti ngo irababwira yari umwe iramubwira iti reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge vyawe kuko ahantu hagaze arahera. Mose yaranabizi ko arahera ko hari Imana. Kubera rero hari Imana ati rero Mose kura inkweto mu birenge vyawe. Ikibazo cyabikora icyo kiraza none mu musigiti ko mubikura ndabibona murabibika si sawa? Si wari ikibazo murabibika. Ariko icyambere twamaje kugira gute kubikura n'itegeko ry'iki y'Imana. kubera ko tubikura 7 kora ari 18. Icyambere tugitwa tubikura 7 nyaruza. mbanje gukinga kuhoraho andinde na Satani yavumwe. Reka banza umuvume nyene kuko ni mubi. Eko kuzira y'Imana nyene imbabazi ngirimuwe. mu byukuri imisigiti yose uzobona bikori niyuhoraho. Iyo ngo niyuhoraho nicyo tuba tubikura. Kubera najya Mose yabikuye hari uhoraho. Imana ikivuga ati kura ibirato mu birenge vyawe kuko abantu hagaze hera kubera hari iki? Hari Imana. Natwe mu musigiti hari iki? Imana. Rero twabikuye bikora cavuga ati none ko mubitwara mu ntoki ni kubera iki? Kubera iki tubitwara mu ntoki? Ni kubera igihe Imana ibwira Mose yari Mose n'Imana ari bangahe? babiri. Kandi Imana ntiyiba na Mose ntiyari kwiyiba. Tuba tubitwara mu ntoki kubera abasuma. Kandi abo basuma tuba dukeneye kubakingira ryabwirizwa rimwe mu jambo yahawe nde
mose kuvayo 20 uhere 12 umanuke gushika kujya kwiba hakurigezeko Tugiye gukingira ibisuma by'abakirisi bitakutwiba mu bitatu mu muziki. Nk'abo cyangwa mu kaburimbo barenga. Hari n'abarengana atari n'abakirisi bakatwiba. Tuba dushaka n'ibihugu mw'iryo kosa. Haragira ati hagira ngo iki? Wowe se na nyoko. Ibwira ati wowe se na nyoko kugira ngo yambere mu gihugu cyawe uhoraho Imana yawe nzoguha. Ego ntukice, ntiwice, ntusambane, ntukibe, ntugire gute, ntukibe. Twebwe kubitwara mu ntoki tuba dushatse abakirisi ntabwo mu ngora guza gutwiba ibirato. Yego ntabwo tukavuga tuti niryo rirakomeye kubera rero rikomeye kwaba ruteza ingorane abantu umuntu yirariye ubusa akayibona harya agahava agira gute abitana hari imizigiti myinshi turabyinjiza hariyo amatatu turabona naho tubishyira kubera iki haba hariho umuzamu bicunze hanze ntibagire gute ntibabyibe ariko itegeko ry'Imana ati tubyambare twagize gute twayikurikije cyo gutambura icyo kwambura iki ibirato alega bikori wowe mu gitanda uryamana ibirato mumba mu ishuka nziza ingoro y'Imana yo kugera wongera amatwi n'umwanda w'abana bononye hantu ugenda wongera mu ngoro y'Imana kwe ariko kuyu ugashyira mu gasashi ukabika cyangwa ugashyira ahantu h'akayitajeri ukabika nta ngorane irabamwo wubahirijwe ibwirizwa ry'Imana ryo gukura iki ibirato kubera ahantu uhagaze arahera ariko ucuma amasengero babyinjirana ntabwo hera wihangane umva ni kwa shetani ariko urinze ukura ku matera yawe no muri mwishuka ahantu usengera Imana hera niho wovyinjiranaga bikori ariko ibyo numva ko ari byo kunda by'ukuri kubakirisi nicyo gituma twebwe kubera isuku tugira gute turabikura ariko bikwenda kubira akabanga yaba nk'ubyashika gashika mu sikita tawo duhonyoye no gusenga twobisengana reka nta ngorane tubikura kubera urya mwanda mubi uba wagiye urahonyanga aho uciye ni kubw'isuku kubera hera h'Imana banza unyumvirize neza umwanya kubera hera y'Imana ntihaje y'umwanda nicyo gituma uza kumureka uwo mukuru w'igihugu akubwira ati nza murabigira ko njye n'abasirimu n'abasirimu b'amusirimu abayisilamu babigisha isuku kabisa wowe utari ugenda uhonyanga abana bononye ugenda mu ngoro y'Imana upfira muri twarete uciye mwibara abantu bononye ucujyana no mu ngoro y'Imana kwe ibyo rero twebwe tubikora kubera iki isuku yaba twakoroka rwenda dusimbira mu muziki cyangwa duciye nubisengana nta ngorane akarorero banza unyumvirize cyo imakana nabisenganye ahantu nari nabyambariye nta n'ubucafu na bukeya bwari buhari kabisa kubera ni ku makaro gusa uva aho wabyambariye ku makaro gusa nta ngorane urumva kubera umugabo nawe bwahaye ugenda hajya ugasanga umwanda mukuru hajya bahasobye hajya banyoye inzoga barayihagaritse ntuzi ngo waciye he urumva hari n'abarozi ngaho bagendera amareba ntuzi ngo bashizeho ibiki ugaca byose bitari ugahonyanga no mu ngoro y'iki Imana ni nziza n'ibyo dukora biteza kuba byiza kubera Imana nayo ni nziza ariko mwega ko yatase kumugira uhora ubibona mu matwarete y'iwanyu uhora ubibona none ku mpome uzogenda rero ku mpome usanga umuntu yahometse harya hejuru ukibaza yaraduze yikurutayo byagenze gute kubera atanyigisho z'Imana y'Imana Muhammad bagira usanga umenga ni karabasasi mu matwarete yabo ntushobora gukora ku ruhome kabisa ariko twaba twigisha isuku n'intumwa y'Imana Muhammad nicyo gituma abakirisi bose uno munsi ngo twarete hasi yeje ugaca bashyiramo n'amazi kubera mugiye ku ntumwa y'Imana nde Muhammad abandi ugahitana ibipapuro muhanagura cyangwa ubusize ngo nipapuro y'ikiyenike mugahanagura karabasasi ugasanga mwisigiye karabasasi mu mapantaro yayo ngo mugiye gusenga Imana n'amakosa koresha amazi mukora neza muhitere isabune mukarabe kabisa murakoze mbere kwigisha nakwigisha n'isuku ega nawe wenyine n'ingorane haracasigaye iminota 3 haracasigaye 3 reka 10 n'utayimaze tutani 10 ntirahera ndiko ndanabifata hajya ntiranahera urabyumva rero mwarimu twebwe abayisilamu tukwigisha byose n'isuku ryo muri wese kabisa ugasanga umuntu agiye muri wese ngo uwo bahitanye igipapuro bakoze isuku ariko twebwe twigiye ku ntumwa y'Imana Muhammad tujya dukoresha amazi turangije amazi tugenda dukaraba na leta ati mukarabe n'amazi meza n'iki n'isabune iyo ni inyigisho y'intumwa y'Imana nde Muhammad mugabo mwebwe ibipapuro by'abazungu hari n'igihe gitabura ugaca ukoza hari indani umwanda mukuru ugaca kundamutse nicyo gituma tuvuga ati ntundamutse vuga ati ababaye Imana bane bateko ukoze mu bimwe ndatinya
usinzi bivuye kabisa izo ni inyigisho z'ubuyisilamu abantu muzobateza korera bagwira n'indwara kubera ko nyuma y'Imana nde Muhammad yatwigishije isuku. Rero n'Imana kubwira Mose ati kuri inkweto zawe mu birenge, yari izi yuko mu birenge kwa Mose harimo ubucafu kuko mu ishyamba ibikoko biragenda biranyayo, abantu baraje bakihagarikayo, usanga ari ingorane. Ndashimira abapasitori banyu mu rushengero, uzawumva ngo Bibiliya n'ishamba ni rukoko abazibwiye kubera mu ishyamba umwanda mukuru uriyo, utoya uriyo, urumva harimo n'ibyiza ibiti twubakisha amazu, hariyo n'amashamba abantu basambanira, urumva Bibiliya nyine n'ishamba. None umuntu utunzwe ukurikira ishyamba woyoboka utazi kuvangura ati iki ni kibi iki ni cyiza. Ni nacyo tuba tubabwira tuti nimuze mukurikira inyigisho z'intumwa y'Imana nde Muhammad, kuko ibyo murimwo n'amarangamutima ntaho bizobageza. aya no kuri arashapuye bikore wihanganira kongera 10 wewe nutayimara yaheze asigaye umwe wakanda umani mutemera turabira sinamurenganya n'ukuri cyo icyo nazije n'umuntu yemera Imana sindenganye umuntu kabisa ariko uzajya kavuye cyo ngwaguru ariko ubu wananya mu Rwanda ko bigenjeje n'umwanya ndaguha kabisa twibandanze ushaka utaha avugurutse toramiko